ale no baraje kubashikiriza buntangamarara gashize habona rero cyagemeje ku mugaragaro ko igikorwa nyezina cha Chipto Summer Time edition ya kane izo itariki 10 z'ukwezi k'umunani Dogo murayizi muyizi muri benshi abatayizi nabo barayumvise kandi abayizi nabo nta narimo bahendesha yakumva batoyibamwo kubw'ivyiza vyayo no kubiteguwe abatarayibona nabo bafise igishika cyo kumva bo participa muri evenement murahawe ikaze nitwebwe nyene ni babandi muzi abatari bake musanzwe mwemera ati mko haje tegura ibintu vyiza bifise concept nziza tuvyiga tukamenya ivyo abantu bifuza n'ivyo abantu bashaka nkuko mu bisanzwe rero mubibona imisi yose twamatugira ama innovation twamadufise innovation suivant n'ivyo muba mudusaba n'ivyo abantu baba badusaba turamutse rero turi ngaha nka lancement officiel bari negerekerezo tubereka ko cette fois-ci dufise n'abaririmbyi basanzwe bakunzwe muri no minsi abaririmbyi mwadutumye abaririmbyi mwadusavye nkuko twama tubabwira ati mutubwire ivyo mwifuza byose tubategurira suivant nuko mwe mwamushaka ko twintumbero yacu no kubaryohera imbere yacu no kubaryohera nico gituma ivyo mudusavye tubibakorera nkuko mwa mwabidusavye abarimvyi nabo sinorinda kubavuga amazina nibaza ko nta murundi n'umwe yoba atabazi murababona ngaba turi kumwe cette fois-ci tuzokorana n'undi mu DJ mwadusavye herere urya atamuzi ni Zenobino tuzokorana kandi na Asero wewe kumita ko ari umwana wa evenement kuko edition zose yamahari kandi bamba bamusaba ati mutugarukanye yego hama ibindi navyo dushishikara twategura ni byinshi komisi tenda tugenda tubaha umuduhudu ku gutwi mukurikirane amapage yacu mukurikirane amastati yacu mukurikirane ibinyamakuru bitari bike muzogenda mumenya uko imisigiye iragenda ibintu bizogenda turongeramo ama innovation kuko byose nitwasha tubabwira ngaha tipanze ukuntu uretse ko intangamara ari kibinyamukuru ari kubamenyesha itariki n'ikibanza tugasha tubahana bike muri concept hanini twongeyemo comme innovation murakoze eko arahejeje kuvuga nido zimirije ni Chipto Summer Time ni 4e edition ibyo mubonye ngaha ni bimwe muri byinshi bisho kubandanya biza hambavu ya Mokenzi na Melanin Boy basho kubona n'ubundi muririmbyi ajemwo cyangwa muririmbyi kazi hambavu aba DJ sanka bakurutiye ni DJ Zenobino, DJ Asero asanzwe ayatanguranye natwebwe kuva kuri edition ya mbere mu 2021 turafise na DJ Barme natashe gushika hano aba MCs turafise MC Ami Pro nawe twatanguranye kuva kuri première edition gushika n'ubu tuzoba turi kumwe na MC Uzabaze twatanguranye kuri deuxième edition nawe tuguma tuvuga tuti reka tubane hafi turafise na MC Nyabenda Mashurushuru Hushula nawe nyene ntitumusiga inyuma turazi ko bafise abantu benshi bamukurikira mugabo no mwaka turafise n'abandi tugenda turasohora turafise witwa MC Florian wahariya mu Cibitoke nyene wahanyene mu Cibitoke turi nawe nyene tuba turi kumwe ama concept izogenda irakura mugabo uno munsi twavuze tuti reka dutangura iri ni semo rya mbere iki bikizoduka hanyuma imbere yuko nyene cyubahira abamenyesha amakuru muri ngaha muhabwa akanya nuko mwamenya ko concept y'uno mwaka ni mpaka morning tuzotangura isaha 4 nkuko vyama za lo 10 gushika isaha 4 za lo 11 turi muri dogodogo asha vyume hazosigara umuyede abandi bose abaengineer bazoba batasha so ni hama ikindi naco nuko mwaka uheze twararigishije bitanu kwinjira uno mwaka nako ko turaraba concept zobimenya nkuko yabivuze n'umuyobozi mukuru w'ubu kugira ngo tugende tera imbere hama ibindi umuntu yarababwira nuko
dushigikiwe n'intara nziza ya Cibitoki. Uburongozi bw'intara tavuze tusalute, ubuyobozi bwa komine Rugombo aho dusanzwe dukorera navuze tusalute, ubuyobozi bw'ijejwe umutekano commissariat provincial de la police navuze tusalute, merci beaucoup. Hanyuma tuhateye rero akamo abaza kudushigikira. Hanyuma hariya murabona kari Rusizi Limited hamwe na Brarudi yarabonye muri edition ya mbere twararengewe n'abantu, urukanywa uruhotogwa umwambiro urahera. Kuva kuri edition ya kabiri bacha bavuga bati ntidushaka kwemera yuko abantu bagwisari bataha banyotewe. Niyo mpamvu ngira ngo abanyabujumbura mbakusikati mu ntari mu ya Bujumbura babizi maze ko Cibitoki kasikari quartier y'Ubujumbura mugozi tanga 2027. Kwache tubona yuko bavye bati ntibyumvikana yuko abantu bareka kuryoherwa. Aco gituma ngira ngo uruganda bazava kwikura kujya munsi bazava kwikura hariya kugira ngo kinyobwe bikwiye. Hama ibisigaye no kujya inyama mpaka abantu bakazitera. Ni festival de grillade aho usanga tuko turajya inyama zikwiye. Impene nka 60 zohaze kubuzima. Ingoko nuko saucisson n'ibindi hamburger n'ibindi. Rero wogira intererano canke akabazo kugorora nizera ko yoca aronka kanya. No amenyesha ko hano imbere adutse DJ hariho tumwita Kijuste, yitwa Christiane buno bw'Imana. Mugabo muri usi tumwita Kijuste abona ko abereye ijisho kuzo ni kamuriko. Hariho Demos Democrate mu Rugombo nguyo ari kumwe natwe ngaha. Hariho Nyakigongwe Vine, hariho hariya Jean Bedero ko nabivuze n'abastari bacu buno munsi aseruse nakwibagiye. Hariho Nzosaba Province ariwe muhuza bikorwa niwe event planner ubu abari ku kivi hariya umushoramari akomeye cyane. Murabona ko n'amasanga aravyerekana karasugume. Hariya turafise mu diaspora avuye mu bihugu bya kure hakurya Rusizi mugabo yitwa Bella Mamu. Hajya naho ni Zenobino. Hari n'abandi rero bari muri staff n'abantu bajejwe finance ya Mutama mbona hajya n'umu engineer mugabo arazi no kuziganya inoti yitwa Egide. Hakaba rero n'abandi batashitse hano mugabo turi ku Rusizi rero hari haboneka cyane n'abandi rero bataboneka mugabo dushira hamwe kugira ngo tange umunezero utagabanya iki umunezero wa longue manche umunezero wa recto verso. Ijambo ryakire uwo rikenera hanyuma naceje tugube muri angle ya Cibitoki Summertime murakoze. Yes, fantastic about the ship uva muri Star TV 257. So icyambere numva no nkunze cyane kuruta ikindi nuko tugiye kubikora atamvura ihari. We ndibuka munsi byaba haguye imvura baramuhaga kukadahiye neza. Ikindi naco no munsi mwashizemo aba artist ndabona Mokenzi ndetse na Gusto. Icyambere cyo nibaza yuko mutatoye nabi kuko no munsi novuga yuko ni bamwe mu baririmbye novuga yuko bafise abantu bakurikirana ndetse banakunda ibikorwa byabo. Dushobora kubura n'ukuntu twipakiza kugira tuje mu Cibitoki gukurikirana na cyane ibikorwa byabo. So numva no baza kino kibazo mwavuze yuko uno munsi muri ko murakorana naba ariko peut-être bashobora kuza abandi. Mushobora kutubwira impamvu yatumye mwumva uno munsi mwoza na Gusto na Mokenzi abo bandi bakazoza mu nyuma kuko byari kuba na vyiza n'abandi baje mukabatwereka mutubwira impamvu yatumye haza uno munsi bano babiri. Ikindi nacyo nibaza ko mwobaha parole bakavuga bakatubwira ukuntu bizoba bimeze hariya mu Cibitoki ukuntu biyumva d'abord kubona bahisemwe mu bandi ba artiste dufise hano mu gice cy'u Burundi. Ni benshi cyane kandi benshi banakora nabone reka ndababwira ati congratulations kuko nabone ndabona bazotuma ziriya nyama ziribwa cyane. Ikindi kibazo wavuze ko tuzojya inyama cyane. Uvuze ko tuzojya inyama cyane sizo tuzotora ku buntu. Hari ukuntu mwagize nyene amaprix nyene ari normal ku buryo umuntu kumbura afise n'ibihumbi 10 azova ari inyama nyinshi avuga ati burya Cibitoki sama ntiyabaye kuko ni business mugabo natwe mutumanurire kugira ya brochette tugura ibihumbi 5 hano mu gisagara cya Bujumbura ibihumbi 7 hari izimanuke twigura amafaranga make murakoze. Bon
kuvyerekeye reka duhere hajya barashaka kuvuga niba ushaka kumva akavi kabo kuno biyumva na cyane barashaka kuvuga mugabo nkwereye kuki yavuze uti mbega abandi ni bande ukuri twaragize sondage turafise na groupe WhatsApp duhuriramo yitwa Chito Summertime ayo mazina yagarutse kenshi bon hari ayandi yaje mugabo urazi yuko ibintu by'ibiyago bibandanya n'ibintu byo birimo ubundi bwo twifuza kubana numva n'amasaha 28 ku 28 twifuza abartiste n'ibiri bane umugabo aba nibo tumaze guheza neza ibintu bipanze ku murongo abo bandi bikunze sawa mugabo dakunze bizobuza ko bazodomuneza Zero na Yasero bari bamenye cyangwa abandi ba DJ la première édition deuxième édition troisième twafite aba DJ gusa mugabo rero kubera bagumye babisaba tukadishiremo reka nizera ko mu byukuri bizobemeze neza ka tubaha kanya kumbe nabo bagira icyo bavuze nyine bitego gutanga bayi ngo dushaka ndabaramukije cyane ni Melanie Boy gatoyi mais malheureusement ibisusu byanjye ntibiri vandable icyambere na mbere novuga ni gushima kuba turi abartiste bamwe bahiswemo ni Summertime igiye kubera mu Cibitoki nibaza yuko akaryo kadasanzwe ko gushobora kubana n'abakunzi bacu kugira ngo tubanezereze tunezerwane nta byinshi mfise byo kuvuga nibaza yuko isezerano nuko ashika twese hama turyoherwane nongera saba abanditsi n'abamenyesha makuru bojisho ry'abadukurikirana badufashe gushikana ino nkuru nziza kure cyane nashoboka kugira ngo tuze turyoherwane n'abakunzi benshi muzoze muri benshi mu Cibitoki turabashaka cyane ego murakoze cyane bon Kenzi ndabaramukije mwese ndishimye nanje cyane kandi ngahanye ko babivuze si twenyine turirimba mu Burundi turi benshi cyane gose mugabo urumva ko bafise groupe izina ryacu rikaba ryaragarutse kenshi ibintu byo gushima kameme uvuga ati bon ujya sinkorera ubusa sinamba nirorera donc ndabashimiye cyane kubona naracaguwe kugira nshobore kuza kwifatikanya nabo muri iyo Cibitoke Summertime hama c'est aussi un plaisir kuja kuririmba mu Cibitoke si kenshi tugira ama concert mu bindi bice atari Bujumbura donc hazoba ari ryambere pour moi j'imagine ko hatazoba hariyo abavuye Bujumbura gusa hariyo n'abahari bazokwifatikanya natwe peut-être batari bwatubone turiko tura performinga donc ni ikintu kiryoshe cyane yego nico hama bazoze bari benshi bizaba biryoshe mu munsi tuzotererana inyama sinzi ko ivyo navyo naho ndabibona mugabo apparemment ya mudufashe nabo aba journaliste ko yinye like tuvyivuganye kunyene tukabipanga ntimudufashe gushika kure usanga kumena ko navuga dutangiye twirorera kasanga n'uburyo babishizemo ugiye urarira donc mudufashe ego muzotamba mwirorera umwaka wese bafise public ya 4500 personnes 4500 personnes bisigura ko ubu targetinga 10,000 harakwiriye abantu bangana ego c'est une plage ni gari kuri beach ubundi na Mokenza azorimba ariko arajya kanyama ego abafana bazomuzena kuri stage nzoyimba ati ahantu hari Mokenzi imbe nigeze horeka kusha Nani matubwiye ko Cibitoki sigaye ari quartier canke zone y'Ubujumbura be nta cyumviro uko muragira cyo kurondera amabisi kitasiga abantu bagomba kuzoja hariya mwe mwazirondeye bari hebyo umva bica byora mama amaze kumenyesha kabazo kwandikana ndakwishura ndakubwira ko ivyo uvuze weretswe rero umwanya nuduhe gusa ibindi byose turi kugifi uyundi Yes, zina ni Joseph kuva muri Niko TV. Nashaka kubaza kijanye. Ego twumvise uyu mwaka harimo uturusho tudasanzwe ko je guhera kuri edition ya mbere narabonetse. Ya kabiri ya gatatu ni ya kane ndisuye ko nzondahari.
ariko rero hari akantu twabonye muri edition iheze twari dushaka kumenya mbega ko ukuntu mwabibonye muri edition ya gatatu ko atago habonetse after ntago mwabonye akantu kuba katumye abantu bava mu Bujumbura cyangwa mu zindi ntara byatumye batakare kubera ari abantu batumva ko bumara 24 heures kuri plage. Nashaka kubaza ukabazo ko atakuntu mu nyanyura naho mufata 2 heures mukavuga reka after ahantu runaka bizokorohereza cyane abantu bafashe ingendo bakaza biteguye ko bafite n'ahantu baza gukika umusaya kumburika ko bikafasita kuryoherwa. Ikindi naco nagomba ibindi babibajije ariko nagomba gufesita intara nziza Cibitoke by'ukuri ni ikintu kidasanzwe navuga intara tusangije ikintu kidasanzwe mbonye muri edition bahamagara n'abandi nuko harimo aba artiste ibintu ntibisanzwe kuko ababonetse mu ma edition aheze barabonye ingene abantu bari imvura rero ubu ibaze rero habonetse aba artiste bari celebre mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ndetse no muri East Africa. Ibaza ko abantu bazobagira ikibazo cyo kutaronka aho bakwiga mwamuko mutegura gute ikibazo cya droit d'entrée frais d'entrée kuvuga amafaranga yo kwinjira hamwe yo bamakeya cyimvyo cyanje abantu babura aho bakwira mwamuko mubitegura gute murakoze. Ntizobazimba ntizobacinoke turi mu bihe twese twumva ibintu by'igitoro mu Cibitoke niho honyene ibintu by'igitoro atari kibazo cyane Imana ishimwe. Hambavu y'ivyo rero uti after twayigerageje muri 2022 turabura ahantu ho kwigwa abantu bihumbi bari baje kwidogodogo. Niyo mpamvu muri Brad bace batubya tubu rero ni mukubita umwici abantu bagume hariya kandi ibiteramo bya 24 turabimenyereye happy people zama zabaye hariya nta numwe yataha bisigura ko rero hambavu y'ivyo no kuri twongera ngabo twishime nta byumba ibihumbi 3 dufise mu Cibitoke ngabantu bose babe baronka ama hotel ibihumbi 3 kandi baza katantara nimwe ifise 3000 chambres ufise 3000 chambres uci bajyanika gute. Niyo mpamvu arudoza saa moya saa 2 saa 3 z'ijoro wumve kari gushika saa 3 z'igitondo uzotaha kuryama kuwa mbere wiyindi wikindi gihe mokeza agomba kubaza kandi ari host agira yongereze ngira ndakunganire je nibaza yuko concept abaruko ko mudafisa tutoronka aho tubaryamika ko muvuze bazaho concept mwe mupanga ko ari jusqu'au matin mugabo ushoboye kumva ko yarambiwe aho aragenda mugabo siho biba vyabereye kubera iyo 3000 personnes mutoronka mu mashira okay 6000 okay umva nibaza ko warambiwe washoboye kurondera kuja handi hano hasanzwe hazindira yogera washoboye no kwitanga abandi akaronka icumba kumva ararushe akakironkagi ubutarose nawe abayajazi ko ari ngaho wonye ari préparé mentalement gerageje kunganira nibaza ko ikibazo cy'ikibanza turavyire twakoze mu mwaka uheze n'andi medicine aheze ikibanza ubu kirakwiye ikibazo cy'ikibanza ahubwo gusa icyo ubu twasubiyemwo nuko bazodushiraho amatara atageze mu biyani n'andi madirisi yaheze ariko ubu ikibanza kirakwiye nta mafato cy'amahoteli naho bamaze kuza barabonye yuko atakibazo cy'amahoteli mu Cibitoke gifise nk'amahoteli yarabuze haraho amahoteli mashasha ariko kubaka kubera ino edition nyene ya Cibitoke Samatani y'uno mwaka amahoteli rero bariho nta kibazo na kimwe bazogira hama abenshi basavye yuko tubandanyiriza hariya nico gituma twiyumviye yuko twokeshereza hariya kandi security izoba imeze neza nta muntu numwe azogira ikibazo kuri ico nico no garantisa bari kubatumviriza nabo nabaza kubona ino nkuru ko batogira ikibazo cy'amahoteli n'ikibazo cyaho tuzokeshereza kuko byose bizoba bihari mu kibazo naco cy'inzoga nibaza ko Brarudi kirumva kano kama muri ko muratira mungira munayisaba ko izogerageza kurushiriza kugira abanywanyi b'ikinyobwa cya Brarudi nibidoge canke bahave bibaza yuko twariko turabakinisha nico gituma Brarudi yabaye nk'umupartenere wacu mukuru